Amahoro neza bakunzi b'ibiganiro vya radio Isanganiro, kaze mu kiganiro ku nama. Uno munsi tuvuga indero. Turaba uko amashure shingiro n'inyuma yayo ari muco bise urunani réseau scolaire mu gifaransa akora kongera agatanga ibibazo bimwe. Kuwa 19 kigarama umwaka wa 2019 niho ubushikiranganji bw'indero bwashizeho itegeko rigenga amashure ari mu runani réseau scolaire. Nyuma yaho naho ayo mashure amwe atangura gutanga ibibazo bimwe abanyeshuri bakora mu kurangiza igice c'umwaka w'ishure. Iryo tegeko nshikiranganji ryerekana ko amashure aja mu runani ari amashure 4 gushika kuri 6. Amashure yegeranye hatarenze ibirometero 5. Ayo mashure adashoboye gukwira kuri ivyo birometero 5, umuyobozi w'indero muri komine niwe yemeza ko urwo runani rushobora kugirwa n'amashuri 3 gusa. Ayo mashure rero haja mu runani agashira hamwe abakozi, ibikoresho n'ubumenyi kugira ngo abanyeshure bamenye ku bwinshi, bagira indero eka kandi batera imbere mu bijanye n'akaranga no kwinonora imitsi. None gushiraho ibijanye n'urunani vyazananye n'intumbero imeze gute? Gukorera mu runani kw'amashure vyatanguye nyezina ryari? Urwo runani rutunganijwe gute? Ibibazo bitangwa muri urwo runani bitogwa gute? Akarusho bigiye kugira canke bimaze kugira ku ndero y'abanyeshure nakahe? Hoba hari intambamyi zimaze kuboneka canke zishobora kubangamira amashure ari mu runani? Hakwiye iki kugira ngo gukoresha ibibazo bimwe mu runani bizane akanovera k'indero mu Burundi? Nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro. Ku nama uno munsi turi kumwe n'abatumire 3 muri studio. Professeur André Nduwimana uri umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi, ukaba n'umwigisha muri kaminuza. Amahoro neza. Mwaramutse. Kaze ku nama. Murakoze. Kasiye gashira hamwe nawe uri cegera c'umukuru w'urunani rw'amashirahamwe aharanira indero mu Burundi, urunani bafashe bige. Turabaramutsa tuhani ikaze mu kiganiro ku nama. Murakoze, natwe turabaramukije. Murakoze. Professeur Pierre Claver Kantabaze uri umwigisha muri kaminuza, ukaba waranonosoye ibijanye n'inyigisho. Amahoro neza. Mwaramutse. Kaze ku nama. Murakoze. Mu buhinga bw'ivyuma hari Serafine Hakizimana, Gracia Marie Justicia Twikeze na Dorine Uwimana nibo bafata amasanamu. Ikiganiro gihagarikiwe na Evariste Nzikobanyanka, kuri mikro muri kumwe na Alain Désiré Bukeneza. Sangwa ikaze. Dutanguye rero nyezina kino kiganiro, Professeur André Nduwimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'indero eka n'ubushakashatsi. Turiko tuvuga uru runani rw'amashure, amashure ari mu runani. Mbega ibi vy'urunani vyatanguye nyezina ryari? Aya mashure aja mu runani vyatanguye cane amashure ari hamwe, tumaze kubona yuko ayo mashure afise uburyo butangana, ari mu kungene atunganijwe, ukungene ibikoresho bafise n'abarimu bafise. Ushobora gusanga ishure rimwe riri ngaho ugasanga rifise abarimu bose bakwiye, bafise uburambe bukwiye. Hanyuma muri iki gihe c'ishure shingiro ugasanga hari yandi mashuri ari ruhande afise abarimu bafise ubumenyi bubayabaye, ugasanga iryo shure nta bikoresho bikwiye bafise. Hanyuma rero bigaragara neza yuko bose kubera ari abana b'igihugu, ayo mashure agiye hamwe agasangira ubumenyi bw'abo barimu, agasangira ibikoresho, abana mbese babikoresheje, abarimu bakigishanya, bishobora kugira akunguko kaboneka ku bana.
iki kintu rero c'urunani batanguye imbere y'uko n'itegeko risohoka itegeko ryo mu 2019 ego hari aho bari bamaze kubitangura ego bari bamaze kuja hamwe batizanya ibikoresho bahamagara abantuze abarimu kugira babafashe muri ibi cankwe ibi hanyuma biraboneka rero yuko bikenewe yuko iri tegeko nshikiranganji ryojaho kugira ryerekane neza ukungene ubwo buryo bw'igihugu bwosangirwa na bene igihugu bose ariko muti hari aho byari byamaze kujaho amashuri hari uturero mutanga aho bari bamaze kugira urunani uburorero buriho ugasanga nk'ishure ntirigira nka laboratoire rikagenda gusaba irindi shure yuko ryoshobora kubatiza laboratoire ugasanga abantu mw'ishure rimwe baragiye kuraba nko kw'ishure rindi bati twebwe nta mwarimu w'igifaransa dufise uwo dufise nawe turabona yuko yobakeneye kunagurwa ego ariko cyane turiko turagira tuti imbere y'iri tegeko ry'2019 muti hari amashuri mwabonye ko yari yamaze kubikora ari naho mwashizeho itegeko ntiyari bwaje mu runani nk'uko mugabo ayo mashuri yarakorana amwe akagira bivuye ku bushake bw'umuyobozi akaborohereza bivuye ku bushake bw'uwundi muyobozi akabankira bati reka dushireho rero iri tegeko ryerekana neza y'ukungene amashuri abwirizwa gufatana mu mugongo kugira abana b'igihugu bashobore gusangira uburyo leta yahaye iri shure cankwe irindi cyane aya mashure ya bita lycée communaux amashuri yo mu makomine wasanga barayubatse amashuri bakarongeka y'abarimu mugabo ugasanga nta bitabo bikwiye bararonka ugasanga nta malaboratoire bararonka ugasanga hariho n'irindi riri ruhande rya kera rifise ivyo bikoresho uno munsi hararoye itegeko 2019 muri kigarama none gushika uno munsi amashure yose yo bamaze kuja mu runani iri tegeko nshikiranganji ryerekana ukungene izinani zibwirizwa gukora no kuvuga rikaha kandi n'ubushobozi nkuko mwarisomye ubushinzwe indero muri commune ubushinzwe indero muri province yuko babishaka bashobora kuja hamwe kugira ngo bonyene babonye yuko ico kintu gikenewe ni babishaka si itegeko ni itegeko mugabo nkuko twamye tubivuga amashuri ntanganye ubushobozi kandi nk'umudirecteur umuyobozi w'indero muri commune niwe afata iyo ntumbero akarabati dushireho ya mashure ane gushika kuri 6 canke 3 nk'ubu ndashobora kubwira mfatiye ku cigo kimeze cakozwe mu bushikiranganji izi aya mashure ari mu nani hari ahantu hamwe akora neza hariho ayandi agoyagoya hariho n'ahandi mu ntara zimwe iyi ntambwe batarayishikako reka turakagaruka ko tubanze tuje muri bafashe bige kasiye gashira hamwe iyi ntumbero yo gushira hamwe amashure akaja mu runani muyakira gute muri bafashe bige murakoze iyi ntumbero yo gushira hamwe amashuri tuyakira neza muri bafashe bige kuko nkuko uhejeje kuvuga imbere yanje bivuze directeur general umuyobozi mukuru biratuma amashuri afashanya agahanahana abigisha agahanahana ibikoresho akungurana ubwenge kandi nkuko abivuze ibi bintu byo gushira hamwe iri tegeko ryaje twarabikurikiranye ryaje risa niriza
kwerekana neza ibitezwa kuba n'ahandi mu mashuri atari make mu makomine atari make urunani rwari rwaramaze kujaho niyo rutari bwajeho hariho ibikorwa vyahora bikorwa nk'ibikorerwa mu runani bigakorwa mugabo bidafise itegeko ribagenga iryo tegeko rero aho riziye twebwe twarabikengurutse kandi turakenguruka uko gukorera hamwe nanone kugire abantu bagira ingufu bo kwama bakorera hamwe natwe tururunani muri bafashe bike iyo habaye inani rero turazishigikira cane iyo zibaye inani ziza zirondera akanovera k'inyigisho kandi kuri bose urumva ntaco buza yuko tubishigikira rero itegeko ryararoyeho ico turoreye nuko iryo tegeko rija mu ngiro nkuko bitegerezwa ariko ryaratanguye kuja mu ngiro hari amashuri ubona uno munsi bamaze kuja mu runani ahubwo bamaze gutanga n'ikibazo kimwe nkuko itegeko riravuga ingene babikora ariko ikibonekeza nuko batanguye gushiraho ikibazo kimwe yego itegeko rirabivuga kandi nani ziriho mugabo kushiraho inani si conyene cane izo nani none zikora gute ico tuziteze ko carabaye aho niho rero twebwe duheva tukagira ati twebwe urunani gojaho bagakorera hamwe ivyigwa bigatangirwa hamwe plutôt ivyigwa bakavyigishanya abarimu bagasabikanya ubumenyi bagahanahana n'ibikoresho bagahanahana n'abigisha aho bishoboka igisigaye kandi n'ikibazo urumva baratanguye kubitangira hamwe ibyo turabishigikiye murabishigikiye ati murashima ariko ti hari akabuze turaza kukagaruka ko professeur Pierre Claver Kantabaze urumwigisha muri kaminuza twatanguye tubivuga uravye uno munsi amashuri aratanguye kuja hamwe mu runani ibi bintu nk'umuhinga ni uwuhe mwihezo mugira mubonye amashuri y'u Burundi yagiye kuri urwo rugero misanzwe nuvuga ko twacerewe igihe tugezemwo nta muntu akora yiyugaranye ubu abantu bakorera hamwe rero kujya abantu bakorera hamwe murabona nuko aho tubaye haguriye amashira hamwe nugira ngo abantu bunguranye ubwenge rero mu gisata c'indero naho nyene abantu nuko boja hamwe bakorera hamwe bakungwana ivyiyumviro nkeswe bavuze ibintu bijanye n'uburyo nk'ibikoresho hana bari ariko nk'abantu abigisha bagiye hamwe bashobora kunguranya ubumenyi mu byo kwigisha ukuntu bigisha mu guhanahana ibyo bakoresha kwigisha eka no guteza imbere umwuga wabo none iki kintu gitandukaniye he amashuri akoreye mu runani ni hehe hari itandukaniro n'ubwo buryo hamwe ufatiye ku bwa kera ku bwa kera nakora ko ibintu ikintu cyose kijana n'igihe n'iterambere n'igihe imyifato ya rejo uyu munsi usiyiriho ibintu bigenda bihindagurika urumva rero ejo nimba twakora twiyugaranye ubu nukorera donga hamwe tubi ngo mu kindi bavuga yuko ngo tubiri tuvurana ubupfu naho nico kimereye rero ariko rero izina ni zaje nkuko umuyobozi mukuru yabivuze nuko hari ingorane mu mutire utora ingwane gato buke hari kuja hamwe rero kuja hamwe ego turabagaruka ko tugaruke kumwigisha professeur André Nduwimana muravye uno munsi amashure yatanguye kuja mu runani ariko nyezina ikintu no munsi turiko turabona amashure umenga ariko yamaze kuja mu runani ariko ashira imbere ikibazo mbega nibiki bategezwa gushira hamwe iyo baroye aho mu runani mutomora neza aha no kumenya neza aho turi izi nani zirakora neza muri province Karusi intara ya Karusi mu ntara ya Karusi amashuri yaragiye hamwe
barungurana ubumenyi abarimu bagafashanya bagahura kabiri mu kwezi umuntu adafise ubumenyi ngaha uwundi akamufasha ibikoresho rirya shuri rifise iri ridafise bakamufasha bakabafasha ibibazo bigatangirwa hamwe aha rero ikibazo sico kintu ni gikorwa kimwe muri vyinshi bishobora gukogwa mu runani kandi sico gitangura sico gitangura urunani gugurura inzira cane yo gufashanya kuneza y'umwana w'umurundi aho ibyo bashira hamwe mwari mwatanguye mu bivuga ibyo bashira hamwe nibiki ayo mashuri aje hamwe kugira ngo ashire hamwe iki ibi bintu vy'inani vyatanguwe n'amashure yo makomine cane ugasanga ishure rya komine rirubatswe abanyeshuri baragiyeyo mugabo ugasanga ibintu vy'ibikoresho ntibikwirikiye ku gihe mugabo ugasanga iruhande hariho irindi shure rya kera rifise abarimu ba kera babahinga bafise uburambe mu kazi hanyuma umuntu akiyumvira ati none aba bose ko ari abana b'abarundi ubu buryo iri shure rifise bwosabikanywa gute ubu bumenyi bw'aba barimu bwosabikanywa gute n'abandi birumvikana rero yuko mu gihe bafashanyije n'ivyigwa bakabitegurira hamwe bakabitangira hamwe ubu akagenda gufata mu mugongo uriya kubera iki mbese atacashobora mugabo wewe afise ikindi ashobora birumvikana ko abantu bashobora no bakorera ibibazo hamwe mumenye ivyo rero ni ibintu bimaze imyaka irenga 2 muri Karusi kandi Karusi niyo province iri ya mbere gushika y'akarorero mu bintu byo gutora intuze yavuye kure mugabo bamaze kumva ico kintu cyo gukorana hamwe yuko ari ciza ivyavuyemo murabibona nico gituma uno munsi tuguma tubona igumi biya mbere mu mashuri yitwaye neza mu bibazo vya leta hariho Karusi hariho na Muyinga yaduze mu bibazo vya leta kuko twebwe ico dushima burya nuko umwana w'umurundi natoba uwa mbere mugabo yaba afise ubumenyi bukwiye bose ntibashobora kuba ba mbere mugabo turaza aho Karusi yavuye nahigeze ubu turashobora kuvuga ati abantu ukungene bitunganije byashoboye kuzana iki twebwe intuze yiwacu si kibanza no nuko umwana w'umurundi ubwo buryo uburundi bwahaye amashure bwokoreshwa neza aya mashure twize aba barimu akora hariya ubwo burambe bwiwe abufatanye n'abandi hanyuma ukiri muto azamugwe n'ufise ubumenyi n'uburambe mu kazi bamaze gushiraho ubwo bumenyi bamaze kubushira hamwe barashikiye urugero tubona bariko barajamwo benshi bwo gutora ikibazo ico kibazo gitogwa gute naco ico kibazo mu bisanzwe biva ukungene commune cankwe ayo mashure ari hamwe yitunganije barashobora gutora umugwi w'abarimu abarimu bakaja hamwe bagatora ikibazo hanyuma bakacemeza bakaraba ko ico kibazo gitowe neza ibibazo vyumvikana kwinyisha koko zihuye nico kibazo bakaraba kandi yuko ico kibazo kijanye na programme yakurikiranye indinganizo ya leta y'ivyigwa n'uburyo bwo kwigisha abo rero nta kibuza ko abantu baja hamwe ico kibazo bacumvikanye bakacemeza ico kibazo kigatangwa aha rero ikintu gikomeye ngaha ni karangamutima k'umwarimu akarangamutima k'umwarimu yumva yuko yatoye ikibazo ico kibazo
azogiha abana umunsi urizina iyo hageze igihe nk'ico kibazo kikibwa kuko birashobora gushika nuko haba habaye abarimu bataye ibanga bataye umurongo umwarimu abwirizwa kuba ariko ego reka ako tuze kukagaruka ko cyane kubijanye n'intambamyi mubona zikiri muri ico gisata tugaruke muri bafashe bige kasiye muri bafashe bige kasiye gashira hamwe baravuze cyane ingene ibyo bashira hamwe ubumenyi ibikoresho eka nabigisha hanyuma bagatora ikibazo muravye bigeze ku rugero rwo gutora ikibazo uno munsi nico bariko barashira imbere n'ingene kiriko kiranatorwa mu vyakira gute murafise ico mumaze kubona eko nkuko mubivuze ikibazo hajya kirahereza mugabo gushira hamwe nibaze ko runani rutagiye ho kugire batorera ikibazo hamwe gusa kuko ibi byo gutora ibibazo buriya byamyeho kuva na kera bagatorera hamwe hariho ibibazo byahora bitorwa na commune canke na kanto zikiri kanto hariho ibibazo bitorwa na province kugire barabe urugero abana babo bagezeko kira noneho hariho n'amashuri ni kwishuri rimwe haraho usanga hariho amashuri abiri agenda bangabangana kazusanga nk'imwa mu w'icumi hariho w'icumi rimwe kabiri gatatu mugabo bageze gukora ikibazo abarimu baraja hamwe ayo mashuri bagatorera ikibazo hamwe bakagitanga je nibaza yuko kuri aho inyango ndaza kukigarukako mugabo twebwe urunani cifuzo cacu cari uko bagiye barabivuga inani zishira hamwe ibikoresho zisangira bigisha umwigisha yigisha neza agaheva gafasha abandi umwigisha bimenyeye agafasha abandi ibitabo bitakwiye bakabigabura bakabitizanya ibiye byo mu laboratoire bakabihanahana hanyuma bikajamwe mu gufashanya mugabo ibibazo bikaja kuba nk'ikintu canyuma barabe ivyo bigishirije hamwe yuko bavyumvise kumwe mugabo ingorane twebwe tubona nize mbega ivyo bintu tuvuga ngo bashire hamwe biriho ibikoresho ibyo ibikoresho biriho byaba bigisha babishoboye bariho niba bariho bakwiye uburundi bwose kuko twe dushaka inyigisho nyene tumbera bose nkuko umuyobozi mukuru yabivuze inyigisho itumbere bose bige ku rugero rumwe none ubwoye amashuri ari ku rugero rumwe muri ivyo vyose ko twumva umenga hariho abidoga yuko abigisha babishoboye batagwiriye kuvuga babishoboye buriya hari ukubishobora kuba ufise impamyabushobozi ya kaminuza ya hehe mugabo no kubikora neza cyane kubikora neza ubwo bumenyi ukabubwira kandi ukabutanga biga barabutanga uko bikwiye hariho imboneza muri izo nani bagira bati bazokongerako ivyo nivyo bibazo twibaza nayo handi ho ivyo vyo kubaza vyamyeho ico twosaba nuko mu kubaza nkuko babivuze hari hakaranga mutima k'umuntu hogaruka karanga mutima nyako kabereye umwigisha nkuko twahora tubabona bigisha bakera ntibatanga ibibazo kuko cane nyango mwagarutse kuvyerekeye ibibazo kuko havuzwe ku maradiyo n'intuze ubusuma bwabereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura bw'ibibazo ubusuma bwarabaye ariko sibwo twoshera imbere nyango ababijejwe bazoraba ukuntu babihinyanyura ubusuma ntibusubire kugwira mugabo nukuvuga yuko ubusuma buye bwamenyekanye kumbe kubera abantu basigaye bakorera mu nane ari naho ku mashuri ubwo busuma bwari busanzweho canke ubusuma ntiburinda yuko batanga ikibazo gusa hari n'ugira ubusuma yatanze ikibazo coroshe cane uravye ikibazo cari mu gutangwa nabwo nyene n'ubusuma ukabari karononera umwana iyo mwana azokunguruzwa kandi adafise ubumenyi bukwiye no kuvuga yuko hari umwigisha yamwibiye ivyo yari bigano bivuga gute ivyo atamenye
avuga yuko yabimenye urumva naho nyene n'ubusuma rero gukora mu runani twebwe tubona vyari vyiza mugabo utunenge twotwo nitubuze reka turakinoganza mu kanya professeur Pierre Claver Kantabaze dushimikiye kuri iki kibazo uno munsi tubona nico bariko barashira imbere mbega bashize imbere ikibazo ayo mashure abaroye ku rugero rumwe koko bashize imbere ikibazo kimwe amashure ntashobora kuja ku rugero rumwe ariko ikiri inyuma yo gutanga ikibazo kimwe nico gihambaye ico naco nikihe igihambaye nukuzana ayo mashure akiri ku rugero rutoyi bayafashe ko yoja ku rugero rushimishije nico nyamukuru kirimo hariho abibaza ngo nka muri media Bujumbura bayuko media Bujumbura ifise ikibanza atayiciza iba muzanyuma yego nivyo iba muzanyuma kubera ubwa mbere ubwinshi bw'amashuri ubwa mbere hanyuma igiti cy'abanyeshuri kinini hanyuma n'amashuri y'abigenga amwe tudire adakwije ivyangombwa rero ayo mashuri adakwije ivyangombwa rero cyane amashuri adakwije ivyangombwa samashuri gusa y'abigenga oya na leta rimwe ugasanga rero aya mashuri rero iba bakoze ikibazo kimwe haba ubuyobozi bw'ishuri haba bigisha n'abaregwa barikebuka bakagira ati reka tugerageze kugira ngo ntituze tumaramare ikindi nuko ikiza nuko barabara ati ikibazo kizotogwa kuva kw'ikicigwa gushaka kw'ikicigwa babazi aho ikibazo aho bazotora ikibazo kuvyigwa bize barabara ati iyi trimestre igice c'umwaka w'ishuri kirafise ivyo bategerezwa kwiga kandi barabiruka mu mashuri n'abanyeshuri babizi bati mwe muzoboza kuri ibi rero bituma umwigisha yikebuka akagerageza yuko ivyigwa vyabiteganijwe kuri ico gice avyigisha niyo ntumbero nyamukuru mbega mu gutora ikibazo hoho mbega nukuntu bitunganya gute aha umuyobozi mukuru yari yagicishijemo ati bararaba ingene baheza abigisha bakaja hamwe hanyuma bagatora ikibazo bitunganya gute kugira ngo batore ikibazo koko kiza gushira ku rugero rumwe abo banyeshuri aha nta nyishu itome no guha ko sinzi ibigigwa aha n'ibigigwa ahandi ariko ico nzi muri media Bujumbura ukuntu bagenza abigisha baratora abigisha baserukira abandi mu mashuri bakaja hamwe abo bigisha rero nibo baheza bagatora ikibazo bisunga urutonde rw'ivyigwa vy'ico gice igihambaye cyane gose bamaze kubivuga n'abandi nuko umuntu atoye ikibazo dusanga kenshi usanga yagihaye abanyeshuri ugasanga bati igifaransa cyatowe n'ishuri iyi ugasanga ico gifaransa muri ishuri bayikoze cyose ibiharuro ugasanga iyi shuri yabikoze byose ugasanga ngo iyi shuri ntiyatoye ikibazo ngo nakanaka aho rero niho hari ikibazo rero acamenyekana ugaca usanga yagihaye abanyeshuri biwe bisanzwe rero aho rero niho hari amakosa cyo gituma no mwigisha karangamutima kiwe kaba kameze gute urumva uyo aba yataye ahamutima bisanzwe uyo ni iyo yamaze gucika umusumba mu isanzwe yamaze gucika umusumba uyu yacitse umusumba ivyo ni ategerezwa mu isanzwe guhana cyo gituma je mbona yuko hariho abahanuzi nzeye aba inspecteur sinzi ukuntu mukindi abagenduzi bivyigwa bari mu ntara ni kwiriki abagenduzi batotora ivyo bibazo ko bazi yuko aho bagejeje kandi uwo mugenduzi n'umuntu aba yarize ico cigwa nta mugenduzi yize mu biharuro hari umugenduzi ariho mu gifaransa ari umugenduzi ariho
hose hari umugenduzi none kwiki abagenduzi batotora ivyo bibazo bisunze ivyo abanyeshuri bize. Urakoze tugaruke kwa Professeur André Nduwimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi amakenga mwamwe baragiye barayashikiriza hano ku nama icambere bagize bati amashuri araroye hamwe ariko mbega uno munsi mu Burundi hariho ibikoresho mu mashuri bekwiye hariho abigisha bakwiye babishoboye. Ico kibazo cabajijwe mugabo nkuko musanzwe mubizi amashuri ari ngaha mu Burundi rimwe ryose rirafise ukungene ryatanguye ukungene ryakuze naho riteye. Hariho amashure ushobora gusanga yararonse abayifata mu mugongo cane cane abihebeye Imana cankwe abandi. Hariho n'ayandi mashure usanga yamye afashwa na leta. Nta wokekeranya rero ko amashure ari ku rugero rumwe. Mugabo umugambi turiko turagira ni ukugira ngo ubwo ivyo bikoresho biri ngaha mu gihugu mu mashure aya n'ayandi bishobore gukoreshwa n'abarundi n'abanyeshuri b'abarundi benshi. Mwavuze ikibazo c'abigisha abigisha bakwiye kandi babinonosoye abigisha bakwiye kandi babinonosoye haraho bari kuvuga ko bakwiye nibaza yuko batarakwira neza kuko namambona mu buyobozi bw'indero mu ntara nyinshi bavuga ati twe tubuza abarimu aba muri iki gisata tubuza aba handi tubuza aba hanyuma kubera leta ari umuvyeyi wa bose bararaba uburyo bafise barashobora kuba habuze n'abarimu 100 leta ikaronka uburyo bwo guhemba abarimu 40. Murumva yuko ngaho ntawe uvuga yuko abarimu baba bakwiye mugabo iba yakoze aho ishikana. Ariko kukuja mu runani rero birashobora guca bisahiriza ubwo bukene bw'abigisha aho babuze bakaboneka. Birashobora gusahiriza mugabo ntibishobora kuvura ntibishobora kuvura koko ubukene bw'abarimu. Ndaguha nk'akarorero. Hariho nko muri mu mashuri shingiro icigwa citwa science et technologie kuvuga ibijanye n'ubuhinga bwa none kirimwo ivyigwa 4 ugaca usanga uvyigisha yakwirikiye 2 muri ivyo iyo ashikiriye ivyo atize akabirenga. Mugabo iyo bari mu nani ugasanga muri iryo shure hariho ubundi yize bijya aca mwigishiriza ibi yumva cane nawe akazoza kumwigishiriza bijya yumva cane maze abanyeshuri bakaduga ku rugero rumwe. N'akarorero ndaguhaye hariho n'ubundi burorero bwinshi ushobora gusanga nk'umwarimu baramushinze ikicigwa mugabo ugasanga kurindi shure hariho umwarimu abimenyereye cyane. Abo bantu arabegeranya akabafata mu mugongo akabereka ati bon icigwa c'ibiharuro bagitegura gutya iki bigenda gutya hanyuma akagenda muri iryo shure ritari gwiwe akamwigishiriza abanyeshure bakabibona abanyeshure nabo bakabona ubumenyi bwabo bukaduga n'uwo mwarimu akumva yuko yiyumva. Ego hanyuma rero tugarutse kuri iki naco c'ayo mashure aja mu runani mbega amashure y'akarorero école d'excellence arimwo kubirika atarimwo mu runani ataja mu runani bibagira urunani rw'amashure. Murabona ama école d'excellence ni novuga yu ama école y'akarorero amashure y'akarorero niho agitangura. Murabona ukungene bayashizeho na 5 afatiye cane cane ku ntara umenga zine
ni ukugira ngo abo bantu b'incabwenge baho hantu babaye aba mbere ni washaka bashobore kubaha ubumenyi bukwiye. Muti ni kuki zitaja mu nani? Urabona amashuri y'akarorero niho agitangura. Rindira gatoyi amashuri y'akarorero aronke ibikoresho bikwiye, aronke abarimu bakwiye, nta kibuza yuko azoshobora ayo mashure akaja hamwe n'abandi cane cane mu vyerekeye uburyo n'abarimu kugira baduze amashure ahegereye. Ikindi n'ikindi kiriho ubu nuko ayo mashuri y'akarorero yose ari mu nani, iyo bakoze ikibazo bakora ikibazo kimwe, ayo mashuri atanu aja mu runani rwayo. Yego, kugira ntagire na rimwe risigara inyuma. Mugabo nakubwiye kuva ngitangura yuko inani zitegurwa ni n'ubuyobozi bw'indero muri commune canke muri province, mu ntara canke mu ntara. Nta kibuze yuko abisavye ayo mashuri yoshobora gufasha kandi aburizwa gufasha. Ego, hanyuma akandi gatoya mwigisha Pierre Claver Kantabazi yavuze ati ibi bibazo ko hariho tugorane tumaze kuboneka, ati kuki bitotogwa n'abagenduzi b'amashuri. Ajya ibibazo byo mu ndero biragoye. Nk'ubu abagenduzi b'amashure niho bahora babitora n'abajya bategura izi ntonde nyine. Mugabo abarimu nabo baravuga ati twebwe ni twebwe twigisha, ni twebwe tuzi ingorane ziri mu mashuri, ni twebwe tuzi ni kuki twebwe mutadushira mu batora ibibazo. Abigisha ubwabo kuko ubwa mbere ibibazo vyatogwa n'abagenduzi bigatogwa n'abajya bashinzwe intonde, les concepteurs de programme. Ubu rero mu bushikiranganji twagiye kugira ngo abo bantu bose baje hamwe. Ubu nko mu buyobozi bukuru ntwara muri iki kiringo ibibazo turiko turagira mu mashuri yose ikintu kimeze nk'agasandugu k'ibibazo. Koba kameze gute? Nibyo ndiko ndagusigurira. Ibibazo bitangwa nyuma y'umwaka w'icenda, inyuma y'umwaka wa gatatu poste fondamental, nyuma y'ishure shingiro kugira ngo ibibazo byinshi bitogwe hanyuma birungikwe mu mashure abanyeshuri bitegure. Abariko barabitora rero ivyo no mwaka duheruka kubiheza haciye indwi imwe canke zibiri, turafise nk'ibibazo birenga 1000 biba vyatowe n'abigisha. Rero nivyo ndiko ndakubwira. Ivyo bibazo bitogwa n'iyo migwi itatu kugira ntihagire umugwi numwe widoga. Harimwo abateguye intonde, les concepteurs de programme, harimwo abagenduzi, harimwo n'abarimu. Abarimu twahamagaye n'abarimu bava muri ayo mashuri y'akarorero, n'abarimu kandi bava no muri ayo mashuri dusanzwe tuzi yuko amenyesha cane. Hariho nk'aya maseminari atari ngaho Bujumbura, mugabo muzi yuko bamenye gose. Abo barimu babo rero twarabahamagaye, bahura nabo bagenduzi, bahura nabo bantu bategura intonde kugira ngo ntihagire umuntu numwe asigara inyuma. Ivyo bibazo barabitora, ivyo bibazo vyavuye mu province yose, hama bakaraba yuko ivyo bibazo bavyemeza, bakemeza ikibazo, bakemeza n'inyishu yavyo. Urumva rero no kugira mwumve ejo turashobora gufata ati kizotogwa n'abagenduzi gusa. Abari mati kubera iki twebwe, kizotogwa n'abagize intonde ati kubera iki twebwe twabashize hamwe. Ubu rero iyo migwi yose igiye kuzoziraja hamwe
twarabitanguje kandi vyagenze neza cyane. aho byatanguye mu gice ca mbere c'uyu mwaka Oya, 2000. oya, abo bariko barategura ibibazo bizotangwa mu gice ca gatatu mu mpera za cycle inyuma y'umwaka w'icenda inyuma y'igice nshingiro no mu mashure amashure les écoles techniques. Ego murakoze ikiganiro ni ku nama kuri radio y'isanganiro no munsi turiko dushimikira ku ndero turabuko amashure shingiro n'inyuma yayo ari muco bise urunani réseau scolaire mu gifaransa akora kongera agakoresha ibibazo bimwe. Muri studio turi kumwe n'abatumire batatu professeur André Nduwimana umuyobozi mukuru ajeje inyigisho mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza Kasiye gashirahamwe icegera c'umukuru w'urunani bafashe bige rw'amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi hamwe na professeur Pierre Claver Kantabaze umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'inyigisho. Tubandanije rero na kino kiganiro Kasiye gashirahamwe hari intambamyi mubona mwamaze no kuzitangura kuzivuga mubona mu gutunganya ibijanye n'urunani ku mashuri muri aya mashuri shingiro. Kuri aya mashuri shingiro mu bijanye no gutunganya urunani ahanini intambamyi ntiziri mu gutunganya kumbe ngira ngo umuntu reka ndakigarukako navuze yuko intambamyi nyinshi ziri cyane mu bikoresho ni mu bigisha kandi tukagira ko dusaba tuti ibyo bintu biraboneka mugabo hari ababijejwe biriho kandi naho bitaba bari mu nani byari bisanzweho nani mu bisanzwe zaje zije gutorera inyishu ibyo bikoresho nabo bigisha hanyuma izindi ntambanye twumva urumva turakeneye yuko umwigisha yigisha abandi ubishoboye naho nyene nuko birabira hagufi kagira ati mbega uyo mwigisha urumva hariho bishoboye kandi ashobora guca mu mashuri nkuko babivuze agaca mu ishuri akigisha ubundi nibiki mugabo nk'umwigisha nk'uyo mbega azobikora we wagono ubwo ntakeneye agashiruka bute kugire birakenewe yuko sinzi ko muri rya tegeko babivuga babitegekanya kuko yamaze kuba bizi bakaba bamukeneye cyane kandi akaba yitanga gusumba abandi agenda kunagura guhugura abandi batabizi kugira bafashe nibaza yuko ngango turiko tubisaba babikoramwo yuko bo baronderera nk'agashiruka bote ikindi hariho ishuri iryo tegeko ritarajaho hariho amashuri afise ibikoresho gusumba yande kandi barabitizanya mugabo iryo tegeko riravuga yuko nyango ni nk'itegeko nyene yuko atashuri ryo kwima igikoresho irindi rigifisa tuja twibaza rero ati mbiga buryaye baragira urutondo ukuntu amashuri azoza araratiririkanya ibikoresho bigakunda hari indani mu runani bimeze gute kuko turashobora kumva turunani ruriho kandi baratanguye ikintu kiboneka nkuko mwagiye murabigaruka ko nyango caciye kinashitura ni ibibazo mugabo ibibazo bibazwa ubitora warize neza cyane urunani rwategezwa gushimikira cyane kubigisha kwigishanya ibikoresho gusabikanya ibikoresho mugabo yenkete intuze ya mpungenge tugira nuko ivyo bintu usanga kumbe bidakogwa uko tuvyifuza none ego kuri izo ntambamye nyene zijanye n'ibibazo none muri ko murashimikaho nyene kuki hamaze kwibonekeza ubwo busuma bw'ibibazo ubusuma ico kibazo turacibaza mbega kubera iki abantu daboro batinya ibibazo kuko ivyo byose byo kuvuga ngo mbega ibibazo ngo vyatowe nande vyatorewe hehe mu bisanzwe ikibazo kiraba n'urutonde rw'ivyigwa ikibazo iyo coza kiva hose kiraba ivyigwa wagira ati mu gice ca mbere urutonde rw'ivyigwa ruzoba rugeze aha ikibazo kirashobora kuza kiraba kuri urwo rutonde rw'ivyigwa hanyuma nico cerekana yuko hariho ishuri riri nyuma
canke riri imbere kwa bakorotonde rw'ivyigwa nico cerekana yuko abana bize neza ivyo vyigwa biri ku rutonde nico cerekana kuko buriya vyari bisanzwe biriho bitaraca muri mu nane bakora haheze cycle sinzi ukuntu twocita mu gifaransa bahijeje uw'icenda bakora ikibazo ca leta mu kugikora ntibarinda kubaza ngo ishuri riye ngo rigeze hehe nibiki ico naco nyene baragihagararako bagira ati mu bisanzwe abanyeshuri bateza kuba bashitse ngaha ubu rero tuzotora ibibazo ngaha turabe yuko ivyo bize gushika bagere ngaha bageze babizi neza ubu ko bageze mu nani bakagira ati reka tubisuzume hakiri kare tubisuzume tutarashika muri wa mwaka uheza igice cagutse ati reka duhere mu windwe tubasuzumira hamwe abari inyuma bikebuke abari imbere baraba ukuntu babandanya bakora baje imbere hanyuma n'abana bikebuke bagere bati kuko nani nabivuze mu ntango ishuri haraho ushanga hariho ishuri ryorosha cyane hariho n'abarimu borosha cyane twarabibonye je ndibuka twigishwa n'umwigisha naho atari vyiza kuvuga amazina yitwa Madadi Mathias hariho amashuri turi ruhande tugenda tubangabanganye bobo bararonka amanota menshi twe tukaronka make mugabo hageze kiriya kibazo ca leta kimwe kiza bakibaraba mwese ukazosanga tuciye tubabana aho yabakirira neza rero yatugirira neza nahandi rero umuntu reka banze yipime hakiri kare agenda azi ati jewe nkoze ikibazo kimeze nka kijya bakorera hamwe ndabona yuko no bishobora ndavye nabandi ku rugero bageze reka gato umuhinga kumbure aragira ica dusiguriye ariko aya mashure ko usanga asa nuko ari mwihiganwa n'abayobozi na cane hajya bagira bati hariho urugero utarugejeje ko uzocukugwa mbega ivyo ntibishobora gutuma ubu busuma bwibonekeza akagira ati none ko bazoca bankura bigende gute nivyo nyene ubwo busuma je nibaza buriko buraza bw'ibibazo yuko butari ubw'abanyeshuri gusa kuko nakara abanyeshuri bahora kumbe ikibazo ntibaciye bagira gute ikibazo baraciye aho dufitiye impungenge nuko amashuri yonyene ashobora kubijamwo akagira ati ishuri ryanje baheva baribona nabi yuko baryugare canke je bankure nibiki ugasanga wa muyobozi niwe agiye kurondera icigwa aho niho dufitane ugasanga umwigisha mu cigo ciwe niwe ariko yiruka aza kwereka abanyeshuri aho rero tugaca tuvuga ati aho nuko hagabira nuko hagabira bikomeye cyane kuko biba biriko bitesha agaciro ivyigwa n'ubuntu bw'abantu bamwe bakura babona yuko biba ari ukwiba kandi ukwiba utivye udaheva ngo urengane Professeur Pierre Claver Kantabaze ikibazo nk'ico nyene muravye urunani amashure yaramaze gutangura urunani muti nivyo hari amashuri atarashika kuri urwo rugero neza ariko intambamye mukibonamwo namwe niki ubwa mbere intambamye ya mbere ibaho gatoya kumenye yuko kwinjira mu runani umwigisha ubwa mbere aravyumvamo cyo cambere yagiye avyumvamo amatwa nsumira mu ntara ya Karuzi igituma bashoboye gutera imbere nuko abigisha nabo nyine ubasika bavyumvamwo baravyumvamo iyo ni ntamwe yabikomeye gose rero mbeko vyiyumvamwo ntaguciriyemwo nta gashiruka buteho kaba kagiyemo ega naho nyene agashiruka bute umaze kuvishiramo numwimbu baronga ugiye kwishiramo agashiruka bute nukuri aho vyogora cyane gose karajamo umugabo ntikaje imbere ndikaje imbere ndikoje imbere hariho intara bashima sikiri inyuma nkuko bavuga yuko izo munani hari bazo bafundikira hamwe nko gufasha abanyeshuri gusubiramo ivyigwa bavuga ati mu gitondo abanyeshuri bategerezwa kuza gusubiramo ivyigwa hakaba nabigisha babakurikirana hari intara zimwe zavyanse kandi uravye ubuziri ziri inyuma kabisa
none zavyanka zitwaza iki nivyo kutavyumvamo bati turafise amasaha y'akazi dukora ahandi rutwebwe ivyo vy'inyuma canke y'imbere nta birimo urumva rero aha no gufata ubwa mbere kwiyumvamo abantu tituhe akanovera dufasha abana bacu bo nyine ubwa mbere yakavyumvamo cyo icambere na motivation akavyumvamo ubunyene yuko ibintu bikenewe akavyumva ntibibe ikintu umenga citegeko kije ikibazo kubi itegeko mengana umuzigo umuzigo urumva n'umuzigo maze kumuzigo rero ugiye gukora ufise akangonongono ntawushika hanyuma amashure naho nari nakibajije hano gato ati amashure bariko bisa nuko ariko arahiganwa abayobozi batigenjeje neza barakugwa nivyo rero ntibishobora konona ico kibazo nivyo rero naho rero hari ikibazo nyamukuru rero sinzi ngira ngo umuyobozi sinzi nyene ko yoduha umuce barabizi nuko yubata yiteguye usanze amashuri yivye ibibazo umuntu yoca bitora bavuze amaseminari hari amashuri tuzi hari amashuri yandi usanga abayobozi bafise akarangamutima nyine k'umurezi ayo mashuri ubusuma ndabujamo abantu bagenda kwiba ibibazo bavyibira abana bavyibira mu isanzwe nuko hari akantu abayagiriza ubwa mbere n'abantu usanga bari inyuma mu vyigwa bagashaka ati reka rero bavuga ishuri yanje iboneke yuko ifise urugero rushimishije ejo ntibanyugarire ejo iki kibanza sinze ndakivemwo nico aho kenshi bivamo n'ubwoba bw'imbere y'ibizokwirikira kandi si kunywa ishuri ni kunywa y'umuntu naho rero biri ntuze biyinze erega mu isanzwe abanyeshuri ntibivye hivye umuyobozi hivye umuntu yabahaye ikibazo niwe yivye niwe umusoma wa mbere ni kunyungu ziwe rero naho rero umuntu rero naho umuhini mushasha utera amabavu naho rero boraba rumva n'ibintu bazogenda bakosora ariko igihambaye uwo muntu yivye ikibazo akaguma ngaho muri ico kibanza c'umuyobozi aguma ngaho nukuri aho ntawutuja kuko n'umunyeshuri haye kibazo ati nivyo urumva ati niko bitegeza kugenze kakano byazo twashaka rero habuga shakajwa inyuma kuko hari umuntu azoguma amuha ivyo bibazo reka tubibaze mu buyobozi bukuru bujejwe inyigisho professeur André Nduwimana ibi bijanye n'ibibazo bimaze kuboneka ko vyibwa dutomoye harabonetse mu kwezi kwa gatatu uno mwaka wa 2020 muri commune Ntahangwa barahavuye barafata n'ingingo y'ibibazo bimwe barabikura babigira impfagusa iki kibazo kiri hehe cuko hamaze kuboneka ko hariho ubusuma bwibonekeza mu bibazo by'amashure ari mu runani twaraguye mu gahundwe twese kuko iyo hari ubusuma mu bintu vy'indero bijanye n'indero y'abana birababaje cyane icagaragaye nuko ubusuma buri kubiri ibyabonetse muri Ntahangwa hari ubusuma bw'ibibazo bibiye hamwe ugasanga ishuri ry'ivye kibazo bagitanze hariho ku mugaragaro bakaca bagihereza abanyeshuri ati ko yasi noshobora kuvuga ku mugaragaro arashobora no kugitanga ku mugoroba ati ikibazo muzokora ejo niki bakitegura bakagira iki ntavyo nzi mugabo hariho rero n'ubundi busuma wasanga umunyeshuri aje gukora ikibazo akize ivyo vyerekana ibintu bibiri nkuko bariko barabivuga nuko hariho abarimu hariho abayobozi badohotse gose kwibanga ry'ubwarimu kwibanga ry'abarezi ikindi bishobora kutwereka nk'icigwa nukuraba ukungene ibibazo vyatowe n'ukungene vyacitse ku mashure ukungene
tworaba neza ku buryo hogabanuka cyane ukungene ivyo bibazo byo kwibwa kuko urashobora gusanga biri ukungene ababitoye abashizeho ababitora ukungene babitoye ukungene canditswe ukungene bagihambiriye ukungene bakijanye kuri iryo shure ugasanga muri urwo rukurikirane hariho ahantu hashobora kuba harabaye ubusuma no gusamara nico gituma iki kibazo carizwe gose umushikiranganji nawe nyine yaguye mu gahundwe ati ibintu n'akamaro amazi acashiraho umugwi uwo mugwi rero uriko urakora ku buryo aho nakubwiye umuntu wese ari umuyobozi ari umwarimu ari umuplanto yo baragitwaye ari iki abo bantu bazomenyekana umwe wese nico yononye hanyuma bahano hanyuma ngaha muri Bujumbura murabona muri Bujumbura burya hari turi muri no bivuga gute ni province idasanzwe ni ntara idasanzwe gute ni intara idasanzwe mu bintu vyerekeye indero kuko abavyeyi benshi barize bagakurikirana abana babo ku munsi ico ni cambere n'abavyeyi ikintu kimubakiye agishikiriza kikamenyekana uranabibona n'ubu kubera habaye ibibazo Bujumbura ntimwigeze mwiyumvira ikarusi igituma mutashitseyo cyari gituma babaye abambere cyari gituma babaye abambere no kubera hariya abavyeyi baho baravuga ati abayobozi abarimu baraturabira barabibona ikindi naco ndababwire yuko ngaha muri meri hadasanzwe hari hayo mashure meza amashure azwi yuko amenyesha cyane hariho kandi twese turayazi hariho rero n'ubuhojojo bwinshi bw'amashure arimwo utwo tugeso tubi none kuki abandanya akora professeur ati kantabaza ati ayo mashuri none ni kubiri kabandanya yibonekeza ngaho adatanga neza ubumenyi nakubwiye yuko iki kibazo c'akanovera ari kibazo kitwerekeye twese kandi ibi bibazo biriko biratangwa mu nani twebwe nk'abari mu bushikiranganji bizotwereka neza aho tubwirizwa gushira ijisho nk'ubu usanze nk'ishure abanyeshuri batigeze bamenya ikintu na kimwe hariho umuguzi worungika yakura bati none aba bantu iri shure ririmwo abarimu bigiki barafise ibitabo barakurikiza intonde za leta ingingo zirashobora gufatwa kuri cakindi naho abayobozi bohava babona ati turiko turahiganwa nivyo nyene aho naho umuyobozi ni iki wo mubwira nico gituma ndakubwira yuko ngaha turi mu bihe bidasanzwe ngaha Bujumbura ari intara idasanzwe kuko urumva muri izo ntara muri iyi ntara turimwo abo bayobozi hariho nk'amashure yigenga usanga umuyobozi atunzwe n'iryo shure ugaca usanga iryo shure ryiwe baryugaye mbaburewe ntizosubira kwaka uwo rero avuga ati nce mu buryo bwose kubera hashobora kuba abarimu badohoka bagira iki ico kibazo ayo mafaranga ndayamuhe maze nanje nshobore kugira hariho rero n'abantu batinya gukugwa ikibabaje mwese mwarize ibintu byo kwiba ibibazo byamye biri mu mashure uwibwa gafatwa wakagize mugabo ubu
ikibabaje cyane nuko hariho abayobozi canke abarimu basigaye biba kandi wibuhetse ukaba ariko wigisha ubuhetse nyene urumva rero nico gituma ubushikiranganji bwakanuye ico kibazo kugira abasuma bafatwe ayo mashuri ari mu ubwo busuma ahagarikwe turiko tugenda turangiza ego tugaruke ngaha muri bafashe bige uno munsi mubona hakwiye iki kugira ngo amashuri ariko araja mu runani ashobore kuzamura akanovera k'indero mu Burundi ibikwiye sibike kandi twari twabivuze kandi abatari bake babivuze aryo umwuga wo kwigisha n'umwuga ugoye cyane n'umwuga udakwiye kujamwo abari bo bose ikigira kabiri nashaka gucishamwo nuko mu runani bafashe bige burya twiyamiriza cyane ibintu twita urudandazwa mu mashuri yabivuze aya mashuri twita ngo nayabigenga mugabo harimo ayo usanga ari nk'ayabadandaza kuko ishuri uzobona umuyobozi agenda kwiruka kurondera ibibazo kuvyiba no kugira iryo shuri ryiwe rigoma ryakira abanyeshuri benshi nawe agoma aronka amafaranga aho ntihaba hagiyemo ivy'indero haba hagiyemo cane urudandazwa mu vy'amafaranga nico gituma dusaba yuko amashuri nka menshi yoba mu minwe ya leta canke yose bishobotse uti hokogwiki biciye mu runani niyo bitoba biciye mu runani indero irakwiye kunagurwa ihereye kuri twese umwe wese akagira ico akoze ihereye kuri leta twebwe turi mu mashirahamwe yigenga abavyeyi abanyeshuri mwa wicuhutirwa ubuye cihutirwa nuko abayobozi b'amashuri bomenya yuko bafise uruhara runini mu vyerekeye indero hanyuma kugira babimenye kumbe ngira ngo buhugurwa canke bakigishwa gabo hakaba umuyobozi hajya umuyobozi abari n'umuridere ni warongoye ishuri kuko henshi n'aya mashuri bagiye baravuga yabihebeye Imana batora abayobozi babikwiye no kuvuga bagendera ubwo buyobozi bagategura kera mu mashuri barigishanya hari ibintu bita réseau modèle canke journée pédagogique n'ubu ngirango biracariho mugabo ntibikora nkuko biko umwarimu akagenda akereka akigisha hanyuma bakarabira hamwe ukuntu yigishije hanyuma bakagira ico bavuze nuko utigishije bakavuga ati wo kwigisha neza ko yubuye ngirango ntibikiriho umva nivyo vyokorwa uko nyene muri ivyo vy'urunani turiko turavuga ivyo vy'urunani niko vyokorwa mugabo rero tugaca turaba yesu bazobikora bizi bizogenda gute ni nk'ibiye vy'ibikoresho mfashanyigisho hariho ibikoresho mfashanyigisho umwigisha ashobora kwironderera mugabo batacironderera sinzi yuko ikibabuza kumbe abafise izindi ngorane ariko ariruka inyuma mugabo yatezwa kwirondera ibikoresho nkukurondera ibabi kugira uze kwigisha bijya vyigwa bijanye n'ivyiba binyene ngo vyorinda yuko buryo bupfa mu bushikiranganji canke bupfa iburaya mugabo mwigisha yoyo canke kwigisha umwana guteranya ukavuga turazana akabutubuye tubiri kugira ndakwigishe guteranya rimwe na rimwe yuko ari tubuye tubiri ube washize hamwe mugabo ivyo bintu ntibikiriho bafise ubunebwe rero sinzi ko ari ubunebwe mugabo urumva yuko hari ikibuze ico kibuze rero hajya hariho umuyobozi abikurikirana cohiva kigatorerwa inyishu baba ari ubunebwe canke hari ibindi bikurikirana hari ibindi bigize iminsi tubona ko ndonsa karyo reka ndabivuge wanzura ugazusanga mu ishuri ubuye muri ibi bajejwe gutegura amaprograma baranditse ibitabo bazosanga babashiriyeho nk'ivyo bashimikira ko ari ivy'abana baca bimura mu makaye bavyimura uko nyene umwarimu ubuye yizanira igitabo mu minwe ntaba yateguye iyo utateguye icigwa rero menya yuko nuko kikunanira kwigisha ariko kumbure ngira ntuvuge muri rusangi ngira sabarimu bose ni nka bose je aho maze kumva ni nka bose mugabo urumva naho yoba umwe ariko bavuga ati nsi nka bose mugabo naho yoba umwe canke babiri anya gupfa
nagukira kandi umuryango bumwe agatukisha bose ego ariko urangiza akasiye gashira hamwe mwagiye mushimikira cyane ibujumbura ariko siho twashaka kuvuga gusa twashaka kuvuga no mu gihugu cyose ayo mashure kugira ngo igihugu cyose cumve ko amashure yoja muri uru runani mwabonye ko hari akarusho hakwiye iki muri make akwiye n'insigurira akwiye kujamwo urabona nk'ibi byaje ari nk'uguhindura abantu benshi bakaza babona bije mugabo ntibaronke insiguro ikwiye ubabwira iciza c'urunani n'ukuntu bo gwifatamwo baba bari muri go n'abari inyuma yago ibi byose abavyeyi bidoga n'ibiki bakamenya yuko gukorera ibibazo hamwe mwizanzwe atari gihano canke ibiki ari kugira abana babo batera imbere hanyuma nivyo bibazo rero bikorewe hamwe kuko nivyo nabonye no mose dusa n'abashigikiye bashimikiye ko cane ivyo bibazo bigatorwa neza bakabirinda ubusuma kugira ntibicafuze naho haba hibwe ikibazo kimwe gica gicafuza ishure ryose canke uko kuntu byateguwe kose baca bagira ngo urumva ngo hibwe ngo kubera ngo ari mu runani urakoze ego professeur Pierre Claver Kantabaze nawe ico ubona gikwiye gukorwa muri make kugira ngo ibi byo kuja mu runani mu mashure bizana ko kanovera k'indero mu gihugu kugira ngo izo nani zizane akanovera mu gihugu bisanzwe ego utubiri tuvana urupfu ariko rero kugira ngo indero mu gihugu igaruke akanovera igaruke mu mashuri nibaza yuko bwa mbere yuko uraba uwo mwuga bakawushinga abantu banonosoye ubumenyi bwo kwigisha bwa mbere tubona yuko hariho gushika ubu hariho ivyigwa vyinshi bitangwa n'abantu batafitiye ubumenyi akarorero nk'igiswahili abantu bigisha ivya informatique ni henshi urumva rero uko ubwa mbere nuko rero boshobora kuha akazi ababinonosoye abariho naho bakaza bashira ku rugero iminsi yose babakarihiriza ubwenge nespa ubwenge ukuntu bigisha uko ibintu byaje bahinduka ishuri cambere ica kabiri kugira ngo akanovera hagaruke ndibaza yuko na leta ngira ngo iko irabishira mu ngiro buke nuko umwigisha ubwa mbere n'umwigisha yo kwahizwa agafatwa neza rero turize yuko muri politique ya enseignante iri hari politique yabigisha iri guteza imbere umwuga w'abigisha nibaza ko leta yishize imbere tubaza yuko hoba akarusho mu gihe yoja mu ngiro ariko professeur ushimikira kuri iki c'urunani réseau scolaire gikogwe gute kibandanye gikorwa gute ibi bibazo bibandanye bitanga ukunyene uko bariko barabitegura mu isanzwe ko biga urutonde rumwe isanzwe biga urutonde rumwe n'ikibazo bashatse ikibazo coba kimwe ariko igihambaye bikomeza inyuma y'ikibazo hakogwa iki so ukora ikibazo kuri ikibazo inyuma y'ikibazo hakogwa iki aho no haca haza rero iho ikomeye ta administration kugira ngo bafate mu mugongo ayo mashuri akiri inyuma ayo mashuri abona yuko aronka umwimbu udashimishije abo rero no kuco baraba nikihe gituma umwimbu udasimisha rero bamaze kugira haba ivyigo bakaraba ati aha iki aho rero bakaca bakosora rero ina handi nkuko bayivuze aya mashuri mubona yuko mutuze yuko afise ubumenyi abantu ubumenyi bukwiye nk'amaseminari dufashe nka seminari yo mu Kanyosha uwo mwana nakora ikibazo imbere yuko ubona ko coroshe nta ngorane ko ubumenyi arabufise ageze mu mwaka w'icenda azokwerekana itamaze ageze ku mwaka w'13 azobekana itamaze rero dufasha ahubwo bajya bari ku rugero rutoyi kugira ngo bashike mu mwaka w'icenda cyangwa mwaka w'13 bafise ubumenyi bukwiye nabo baze bagende mu ihiganwa ry'igihugu kuko hari ibintu bimwe urumva utagiye mu ishuri
ucuvamwo. Murakoze, reka turangirize kwa professeur André Nduwimana mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Twogira tuti mugiye gukora iki? Mwaratanguye gukora ariko mugiye gushimikira hehe kugira ngo ibizurunani bizana ko kanovera nyene dushaka mu ndero yo mu Burundi? Nababwiye yuko hariho ukurimbura ukungene ngaha ibujumbura ibibazo vy'umunani vyagenze. Ico ni igikorwa gitegekanijwe. Hanyuma kuri ibintu vyo kungene inani zikora, nababwiye yuko hari igikorwa cakozwe kugira turabe na raporo yaratanzwe yerekana inani zikora neza, zikora koko, ikerekana n'izindi nani zikeneye ibintu bike, hariho n'izindi zitaratangura mu buyobozi. Mugereranije mubona bariko barabimenya canke baracari inyuma? Hariho ikintu mugenzanje Kantabaze yavuze, intara zirimwo abantu bakunda iyo ntara yabo, ico kintu baracumva. Hariho umuntu usanga ba mu ntara mugabo ugasanga ntayikunda. Nico gituma ubu izi nyigisho zo gukunda igihugu nako gatima nikakigwa kumwe. Kuko muri aba barimu bitanga gusumba abandi, suko baronka agashiruka bute. Nuko avuga ati ishure ry'iwacu turi kure ngaha turishikane hariya. Ni ikintu rero ico kintu cyo kwitanga tubwirizwa nico gikuru gituma inani zishobora gukora. Ariko bati agashiruka bute nivyo ntikoje imbere, ariko igihe muzobona yuko abigisha bitanze neza ako gashiruka bute ntikazohava gakenerwa. Sukuvuga ko katazokenerwa. Hariho ikintu Kantabazi yavuze, politike guteza imbere umwarimu. Hariho kandi na politike ihari yo gukarikiriza ubwenge amakozi. Ako gashiruka bute karategekanijwe mugabo urumva turasaba burya ibintu dusaba byose ntitubironka. Mugabo muri uwo mwuga wacu wo kwigisha cyane no kwitanga, burya n'agahembo k'umwarimu nta muntu yoshobora kukaronka. Je ndashobora kukubwira igikorwa nakoze, nja ahantu bita mu gashikanwa, ndaraba umwarimu kazi aba afise nk'imyaka nka 50 irenga, ariko arigisha umwaka wa mbere abanyeshuri barenga 80 ndamubajije niyo baba hafi y'ishure, yambwiye yuko ava ku birometero 6. Umva aritanga cyane. None nk'uwo muhemba amahera ukuye. N'umuntu anezerezwa n'umwuga wiwe. Aho hose yari yaje n'amaguru, ashitse ku ishure arondera amazi kugira yoze ibirato, yoze n'ibirenge, ashoboye kuja mu ishuri. Akamo kanyu rero kubigisha cyane bahamagariwe kuja muri uru runani rw'amashure nakahe turangiza? Ego no kwitanga, kumva yuko umwarimu ikintu abwirizwa gushira imbere ari neza y'umwana, yuko yoshobora kumuha indero ikwiye, akaryoherwa nuko umwana yigishije yateye imbere kandi afise ubumenyi bukwiye. Ikindi dushobora gusaba kuko ku ruhande rw'ubushikiranganji twebwe tuzokora ibikenewe byose. Mugabo nk'uko indero itarabwa n'ubushikiranganji gusa, hariho n'abandi dukorana, hariho amasendika, hariho zabafashe bige, hariho amasosiyasiyo, hariho kandi n'abavuka ntara bashobora gutuma izo nani mu ntara barimwo zikora mu gutanga uburyo no kubashigikira ibintu biboneka. Aho babikoze abantu barateye imbere.
ntibavyiyumvemo rero iciza nuko umuntu wese yokumva yuko indero atari umwarimu gusa mugabo indero iraba abantu benshi si ndiko ndarondogora mu mashuri menshi yo ngahe Bujumbura abanyeshuri bamenya cyane kenshi abavyeyi barashira hamwe uburyo bagashigikira abarimu kugira umwarimu aronka udufaranga twa moto aze kwankadra aze kugira iki kugira abo bana bagume bo bashigikiwe urumva rero abantu bose babwiza kuja hamwe umwe wese akaraba ahageze umwarimu ubushikiranganji ntimuterane byose mugabo dukorere hamwe murakoze ni na hano turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi uno munsi twashimikiye ku ndero twaraba cyane uko amashuri shingiro n'inyuma yayo ari muco bise urunani réseau scolaire mu gifaransa akora akongera agatanga ibibazo bimwe murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro barakoze cyane abatumire twari kumwe muri studio twari kumwe na professeur Pierre Claver Kantabaze urumwigisha muri kaminuza ukaba wananonosoye cyane ibijanye n'inyigisho wakoze ku ntererano watanze nawe mwakoze gutumira Kasiye gashira hamwe uricegera c'umukuru w'urunani bafashe bige urunani rukurikiranira hafi indero mu Burundi wakoze gushika hano ku nama namwe mwakoze kudutumira Professeur André Nduwimana uri umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi wakoze kwitaba ubutumire bwacu murakoze cyane nejo tuzogaruka nimwadutumira murakoze Serafine Hakizimana yari mu buhinga bw'ivyuma Gracia Marie Justicia Twikeze na Dorine Uwimana nibo bafashe amasanamu Evariste Nzikobanyanka niwe hagarikiye kino kiganiro ku nama uno munsi kuri micro mukaba mwari kumwe nanje Alain Desire Bukeye neza naho butaha